urumva ko kuva muri 2001 naje gutaha muri 2010 ubona biteguye nk'imyaka 9. Imyaka 9 uri kurategura gutaha. Utegereza kuba uri pre. Nanje nabaye iburaya atwa ndayiharuye ni 20 ans. Wicaye ngo urarindiriye ngo uzokwiza ngo 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dollars kugira ngo uzotahe. Cyo yanje ivyo bintu bizokugora. Bizogora cyane gose. Nico gituma ndavuga ni tangura n'akantu gatonya. Tanguza akantu gatonya. Sinzi ko mumaze kubona ngaha muri ville hari umuntu usanga yatanguje aka imprimante kamwe. Yego. Ugasanga mu nyuma yafata acakodesha ni ruhande afite vya imprimante binini ya imprima impapuro nk'igihumbi urumva. Ugasanga après afisa handi yugure handi niko bitangura. Amahanga wagiye muri umuryango ubu wagwiriye. Uvuga ati ndashinze famille. Byari byoroshe gushinga famille mu mahanga. Buraya biragoye cyo cyane. Biragoye. Heureusement que voilà, sinaje nyene kumwe na madame hanyuma on a pu s'en sortir. Toi tanguri hasi cyane gose vraiment. Hello boys and girls, inizira komeze neza kwa kundi ahandi ndabara ko ari juste gale cadre for more shake black version black beyond the camera mwitu musaza kwini mpoimi idasanzwe ndabara ko mukubito lumumumoro lumutatro ndabara ati making sure ko amazugira subscribe nyeka ari agakengeri wamaze gufyonda comment zanyu yabize dukebura niziduha inguvu ziraduhindi mpoimi idasanzwe ndabara ko dufise umutumire w'umunsi muramumenyereye twamutumiye numu entrepreneur numu organisateur ma événement numu DJ numu papa w'abana batatu na ndabura ko twamutumiye mwite Bizimana Paulin becho mwita DJ PAULIN Queen Mpoimi idasanzwe ndakora musa DJ Paulin nakora mwije cyane gose nizera kumeze neza cyemeze neza mbwa ndashavuye urashavuye wa ushavuje ni wavuze ko ntumiro giye kubona na excellence oyo byo kiyege bari bambwiye ko agiye kudedwa nijya V8 Sino rameze neza Paulin. Ndashimira Imana n'ukuri. Na cyane tuje kuganira ku cerekeye uwo mu DJ Paulin ninde mu buto bwiwe gushikagere ngaha. Numwe mu barundi bamaze imyaka myinshi baba hanze mu nyuma arafata urugendo gwiyo aravuga ati ndagarutse mu Burundi kwikorera ivyi wanje mbega urugendo rwagenze gute kugaruka mu Burundi biroroshe gutangura imigambi mbega imigambi ariko arangura mu Burundi abona yuko yunguka nkuko bakunze kuvuga mu gifaransa harimo rentabilité. Queen Mpoimi idasanzwe imyaka 10 yorganiza ama evenement Crystal Event imaze ukora vyinshi asanzwe ofisi n'ubutambiro bwiza bita Crystal n'ahandi hejuru gato bita muri Peak Club Queen Mpoimi idasanzwe nuko naco nibagi ando bari sawa kota DJ Paulin ninde DJ Paulin umugabo witwa Bizimana Paulin avukiye mu Burundi navukiye ngaye Bujumbura nisajya muri Centre Ville muri Asiatique hanyuma imyaka 13 14 cha turimukira mu Bubiligi ariho nakuriye ariho nize yego niho natanguriye nakazi ku DJ yego voilà niho nigiye ubuzima ubuto bwa DJ Paulin bwari bumeze gute bavuga ko nitonda cyane gose nari timide nunda cyari timide mbwa oya cyane amana bibonye kirese ushikiriye platine ya aha nuko ukuzura umwana yitonda wakuze ukundiki navuye ngakunda football mugabo petit à petit hari akantu sinzi ko namaze kukubwira yego nagiye mu Bubiligi le 1er mai 1995 twashitse mu ijoro mu Bubiligi uyo munsi niwo munsi mu basanzwe bakurikira sport automobile surtout Formule 1 niwo munsi Ayrton Senna yagira accident agapfa mu Taliyano sasa kuva uwo munsi kubera twashitse tubona mu makuru yose ari byo ko aravuga kuva uwo munsi ndakunda Formule 1 gushikura umunsi nkunda Formule 1 bamaze presque 30 ans nkunda Formule 1 presque imyaka 30 ukunda Formule 1 nuko naca cyane ko football nacenda yeshe ruhande naca cyane ko mu miduga ukunda cyane Mercedes urayikunda cyane kubera dufite umu champion Lewis Hamilton yatumye Mercedes imenyekana cyane gose nuko warukunda rero football cyakudije navyo cyabiza gute je kuva kera ndo umwana namye nkunda umuziki no mu kuryama niyo njyamye sinigera nzimya nzenye radio yego imisi yose wakunda umuziki cyane gose gushika no munsi ndashobora kuba mvuye ku kazi turi mu nduru nyinshi mbwa gasanga no mu muduga ntashe ndiko ndumviriza umuziki bice bigenda gute DJ Paul ave mu gihugu kuva ino yego
warugiye kwiga waruhunze intambara warugiye kura musheri vyari bimeze gute oya n'undi mwana mutonya none ni famille nyene mama yaradese ko tugenda bivanye n'ingorane zariho cyo gihe hanyuma cyatura sinzi gituma atoye mu Birigi vraiment yagize neza yagize neza urashitse mu mahanga impression ya mbere wagize ugishika mu mahanga mu Birigi washikiye Bruxelles washikiye mu gihugu hagati twashikiye Bruxelles nyene twashikiye Bruxelles nyene donc uraba des pays bien sûr uvuye ino yego indege kujya twayibona duherekeje mama kuri aeroport mukayibonamo indani ufungura nta n'umuntu yoba yiyumvira ko ushaka gufunguramo indani yego urashitse hariho ama escalator ndibuka ko nanaguye umunsi wa mbere pole sana tapis roulant donc ibyo bintu byose ni binini ibibatima binininya uraba impressionné quand même gatonya hama uri umwana uramenyera vraiment urashitse hari ubuzima wacu bugenda gute rero cyagenze neza twashitse kwiintegra donc mama yaramenyerewe yaragendayo kenshi nigi yaranaturungitse yaje mu nyuma yaje nka 2 semaines après yarari mu kazi hama voilà dufise na famille hariya anye tumenyeranye byagenze neza amaze baragutuma kuri alimentation ukaza uramenyera nyene wowe nyene ugafata metro wenyene ugatakara ngushaho bimenye nacece ko ibintu vya GPS hariya ntivyari bwaze oya ntivyari bwaze vraiment ngovuga ati ndahabonye ni haje nyine baca oya biranze hariyo plan kugira ngo ushobore kurotena rero ayo mare y'ama metro y'ama bus y'ama tram n'ibiki vyose biragucanganya imisi ya mbere ugumora abazungu gusa wamenyereye banegere nganye nibo twigana gusa biragucanganya imisi ya mbere kandi ngo imisi ya mbere ngo bazungu ngo barasa ngo imisi ya mbere ajya abazungu barasa bose barasa kwindi mfo bidasanzwe nango ntivya si cyane gose njande page do muri famille turabafise benshi yego niyo sko de ces familles fise ama nationalité menshi cyane gose imvange nyinshi cyane gose kwindi mfo bidasanzwe urakuze urabananyije ucarageza aho ukora hariya rero hama hariya gute umaze gutangura ivy'akazi wahereye ku DJ canke naho wahereye ku bindi natangiye no ku bindi nkiriko ndiga ora bakunda kuncokoza cyane nahere no mu bindi ndibuka yuko nafise nka 18 ans umengo naguze imodoka yego hamwe n'umugenzi wanje Amini amaze kwitaba Imana donc nashobora kugira kudepoza abana ku ishure donc afanye ngo nja ku ishure nanje bari nk'ivyo wonye uraronka amahera agent de poche kumbe wakerehuse kare yego urukundo rw'umu DJ ruranyaruka mugabo ngaho wonye rero cyadutangura kuza ndagira aho naragira amafete ivyo bita mu makave ama anniversaire gasanga umubwiye uti anaweza na lecteur CD undi lecteur cassette naraguza akamixer naraguze ku isoko les souvenirs za bien nyene les souvenirs za bien amahanga wagiye muri umuryango ubu wagwiriye uvuga ati ndashinze famille byari byoroshe gushinga famille mu mahanga urabe biragoye inshuti yanjye biragoye heureusement que voilà sinaje nyene na madame hanyuma on a pu s'en sortir twatangure hasi cyane gose vraiment wow cyagenze neza ndamuramuse muka Bizimana bizu numvuga ni histoire ikaze irakaze deja je na mfise 16 ans nawe c'est 14 niho mwabanye oya pana kubana niyo twahuye niyo twamenyanye wow mukaba mukiri kumwe Dieu merci kajambo kamwe umbwira kanda mukunda wow birananyara ubusasi ibintu uterecyarje urabandanyije ubuzima ubu DJ hariya warumenyera ukundi no football warakunda n'ubu DJ kumu DJ ho hanze ni ibintu biba byoroshe kuronka aho ukorera nivyo warose amaparu ukora mu makave byari byoroshe kuronka boîte nyezi ukoreramo hariho ikiraka naronse kandi n'umurundi umugenzi wanje twa DJ Kizito niwe yashoboye kunkonekta niwe bahamagaye amacavuga uwo munsi yaraje sishobora kuza mugabo ndashobora kubahereza umpeti wanje kandi dusanzwe dukorana ndamuherekeza mu kugira mu kubrancha ibintu nk'ivyo onye hanyuma atana presenter aho hantu ni naho abantu bose bamenyeye ni naho hatumye hamindura n'izina ko au départ yari DJP
ugakora yitwa PAULIN ugasanga harimo abarundi abanyarwanda abakongolais n'ibiki byose usanga tout le monde bakanyita unuzenya DJ PAULIN nibo barihinduye ko au départ blaze yanjye ari DJP DJ PAULIN DJP byose ni kwa kundi ahandi donc hari umugenzi wanje nawe nyari ngaho Murundi yitwa DJ Sevi yego hamwe n'undi mugenzi yitwa DJ Bobo niwe twace dutangura kuza turorganiza amasore hamwe kiri umwe yarafise aho akorera yego turavuga ati reka tuze turorganiza amasore andero yaho dusanzwe dukorera yitwa Temptation Night donc abantu barabaye benshi turamenyekana twaragira amasore y'abantu benshi cyane gose benshi vraiment antwa muri soirée uramutse iburayi uramutse uronse abantu 1500 ari benshi cyane gose donc soirée zacu ziramenyekana turamenyekana ahantu hose turi separa n'umwe DJ Sevi cyadushamwo uwundi munyarwanda cyaturahindura n'izina cyagitwa Big Dream n'uyo mu Guinea nyene DJ Bobo hamwe n'uyo Kennedy umunyarwanda cyaturabandanye tugira amasoirée hari ahantu rero naciye nkorera nakoze muri ni salle ya spectacle ama concert niho nakoreye na concert ya uravye no kuri YouTube niho nakoreye concert ya Big Fizzo ya video ya Murizo umwana juste après le Dilo Yarage turakora na concert nuzenya Liège namuvugije Liège urumva namye ndi en contact cyane n'abanze n'abartiste benshi cyane gose ba Conscience ba hakiyagiye haraje hategeza kuza De Marco n'abanyamerika benshi Alikiba ni benshi ba Dr Cloud igihe baza mu Birigi naravuze ingoma umutamburine umutimbo nabigize ngo wafata inkiranya wafata ishako wafata igishikizo wafata iki nagira vyose uzorondera ama video nza kurondera neje ko navugije ingoma je warazi gukiranya gafore ko cyane gose twarazungurutse presque Europe yose twadufise club yitwa Hiba amavile presque menshi cyane gose muri Europe twaragiriyemo ndakumva warakunda karanga cyane kuva kera hanze usanga n'intore n'intore waravuna gose ni ibintu bikomeye cyane inanga niyo nani ariko wari wagerageje nagerageje byose nuko ndavyumva numva wamye ukunda karanga numva wamye uri umurundi agendana ya mirundi ibiri nyene hanze ivyo biratunga umuntu abikora vyonyene no ni kujya gukunda igihugu twabigira nyene kubera dukunda igihugu ntiwibagire iyo wavuye n'abana n'umwana wanje ujya muhungu wanje nabona yaravugije ingoma kuva hari n'amafoto kuva kera kiri umwana mutonya twaramutwara donc ni ibintu namye nkunda mu nzu yari decoration y'ibintu kuko naza kira mwaka nga mu Burundi donc mu nzu c'était décoration mu Burundi gusa uragarutse mu Burundi wagarutse ryari niki kintu cyatumye uvuga ati je ndagarutse mu Burundi kuhakora kwaba je kuva tukigenda ndiko ko nambwiye mama nambwiye ni jewe nzotaha mu Burundi tu je sinzoteba nga urumva witwaje iki kubera kwakunda gusa ko naenda asize famille naenda asize grand-mère n'ibiki vyose hama muri 2001 acarita Imana candaza muri Anterem kuva ico gihe rero kira mwaka nagumanze ko navuga ntegeza kuza gutegura terrain kugira nzoshobore gutaha ntivyoroshe urumva ko kuva muri 2001 naje gutaha muri 2010 ubona biteguye nk'imyaka 9 imyaka 9 uri kurategura gutaha utegereza kuba uri pre cyari vyoroshe kubwira umutima wawe utegereza gutaha mbeho ni watinye ko uje kurangura ibikorwa bimwe bimwe no ushobora guhomba ugasanga usubiye inyuma imyaka myinshi niyo mpamvu iyo myaka yose naraza twagira n'amasoirée twaragize amasoirée kuri gymnase ku ma plage kuri Havana hakiri Rudi Havana ya kera itarabana balneo no mu nyuma yarabaye balneo donc aho hose naraza twagira amasoirée inigiye ntaha muri 2010 nibaza ko 2011 Boston yaruguruye hajya kuri Monocle aho nyenda mufasha kugira ouverture kuri gymnase gihe bagize Kiss Club naho nyene naramufashije kugira ngo donc kwari kugira ngo ndabafashe mugabo nanje kugira ngo nizina ngume nubaka izina ryanje rigume rikura yakora nahinze ikintu kinzanye nga 2010 uragarutse vyari vyoroshe mbega kugaruka mu Burundi vyagutwaye kiguzi kingana gute Emisi ya mbere birakugora mugaje nane haye objectif navuze ni ntegerezwa kubaho nk'umunyagihugu asanzwe
ntegereza kwiga kubaho nkuko abandi bose babayeho. Niyo yari challenge ya mbere. Abana babiri bakuru twarabasize cyo tuzana umubebe. Amwe tuvuga turiga tugerageza umwaka. Vyanse cyo dusura mu biriki. Mwaje mugerageza. Yeah. Tegeza kubuza kugerageza nshaka kubuza uvuga ngo ndatasha batakwirukanye. Babutereka ngende gerageze hanyuma niyo bitagenda neza tuzosigara. Kandi Imana ishimwe vraiment byace bigenda neza. 2013 mandaronse hajya kuri Crystal. Yego. N'umugenzi wanje twashishi nawe ndamushimira cyane gose. Petit frère yamutwaye kugira ngo amwereke aho yo mugura neze salon coiffeur. Acambye ati Paulin ngo ndakwerekana ukuguru ya bar yawe. Caranyereka yana. Nawe n'uwa mbere mu gusinya contrat ajyanye muri iryo rupango. Cyo bigenda neza turagira amatravo le 15 août fanca ndagenda iburaya kugura ibikenewe vyose le 15 août tuba turademaye. Nivyo usanzwe uri mu DJ ariko hari imigambi myinshi umuntu ashobora gukoreramo. Kweki gushima guhera ku mugambi nyene wo kudija. Hama uko ubutambiro bafise mu DJ. Kuri gushima kugura ubutambiro. Crystal kubera navuye mu Birigi malgré ibindi vyose nize vya son n'ibiki vyose ari ivyo vya novuga yuko nabona ko bifitiye agaciro cyane gose ko bose bari bamaze no kumenya ko ariko kazi nkora atwana mu Birigi byaramfashije cyane gose vyarampemese no kugura inzu urumva nabonye ko ari cyo kintu gikomeye cyane gose kurusha iyindi myuga. Cyane ntegeza kuyibandanya. Nivyo mu Birigi vyaronguka ntiwatinya kwibujumbura bihava bihomba ko abarundi bataronka umwanya ukwiye kuryoherwa. Cyangwa bikuri no? Niyo hango ucuvuga ati ntegeza kugira plan B. Ni nafise plan B yamuvuga ntiyana. Vyanse tunafunga mizigo tugataha. Ico kucumvisha madame cyari coroshe. Ntivyari vyoroshe ko nta famille yarafise ngaha nta bagenzi yarafise ngaha ko nawe nyene yagiye kera ari umwana mutonya. Mugabo urabona ko vyakunze. Imana ishimwe Crystal event iki biravutse bivaye lo Crystal. Ego iyo ni lo Crystal. Ariko Crystal event nayo Crystal yaje kuvuka muri 2017. Mu nyuma cyane gose. Tukiri ngaho nyene. Imbere ko tuza muri umwaka nyene. Imbere yaho ni experience wakuye Buraya uvuga ati irafite icyo yafashije mu vyo ndiko ndarangurira ngaha mu gihugu cyacu. Kuva cyugurura hariho kwanza hari kwanza gutora aba DJ donc bafise experience cyangwa nkaba experience y'ivyantu bakunda hanze kuko ndibuka niyo nje ngaha twagira amasoirée abantu baba bashaka ikintu kiri different y'ivyo ngaha no kwigisha abakozi kuba rapide aba serveur marabonye decoration ko incugura Crystal abantu bose baravuze ati wow ahantu eske ni mu Burundi benshi baratangaye donc kugira na son nziza ujya jewe nawe ufata ngaha anyu ugashaho itara rimwe ryera risanzwe mugabo son itegeza kuba ari nziza nari insiste kuri ico kintu donc mugabo cyabihurana nuko nashizemo na lighting nziza na son nziza n'ahantu ibintu byose biri propre abantu bararyoherwa dukoze nk'umwaka n'inusu rero problème yabaye acaza 2015 inshuti yanje barambira ati wabonye vya bintu vya turataha ni dutaha nta utaha kuragoma nga sinzi ko muvyibuka nibutse rero nkiri umwana muto hariyo ibintu abavyeyi bakunda kuvuga ngo les matines ngo baragenda muri matine yego cyane abone iki kintu yengira ndakigerageze jewe muri 2015 ko yakiya gihe abavyeyi barugara n'amaportail bonyene ni gufuri tutegeza kuba winjiye 18h mu nzu hanyuma cyandatangura les matines du Crystal twatangura 14h gushika ejo mu gatondo abashaka gutaha barataha iyo 17h 18h abaziko babugarana abandi bakaca bagubaza kugira ngo barare ngaho ko ntibashobora gutaha mu ijoro yego cyabataha mu gatondo batwakora ijoro ryose cyane gose n'ama matine du Crystal nibaza ko ari ikintu gishasha shakije mu Burundi cyari gishasha vraiment cyari gishasha hanyuma turabandanya tugeze 2017 niho twavuganye undi shanga nshimire cyane gose ni Retina yego two turavugana kuno twogira donc genre festival ko urabona après 2015 uratsko igisagara cyaciye kiba nk'ikiri yari nka ville morte vraiment donc il fallait ko turaba ingene tugerageza kukipa abantu igisagara gishobore kuvyubuka n'ibiki byose erezema yuko ndamushimire nawe nyene monsieur Freddy le maire de la ville wa Kera yego nawe nyene turagenda turayimwumvisha bavuga ati iki gisagara ifoko kibuja
abantu tumaze umwaka n'inusu presque imyaka ibiri presque two turaje imyaka 3 ifo yuko dukora ikintu kameme dushaka kukipa abanyagisagara nawe nyene ntiyabitahura au début mais aravuga ati yana babwire confiance ubona ata ngorane kigiye gutera n'ibiki byabaye ni jeje sino kwemera kwishira mu ngorane ebana eretina turamwira ati turabitangura zana abantu zenye artiste acazana artiste abagande babiri cyadushamwo ico gihe twashizemwo na satb umengo ibintu nk'ivyo onye tuca durasaba ubwo ruhusha rwo kugara boulevard Doli Prona bwa rwa mbere bibaye yogira evenement mwibarabara yego hanyuma turajyugara abantu bararyoherwa n'ama sponsor kwanza nagiye gusaba ntibabitahura ntibabitahura ko barambwira ati azo bari kwagusa azokunda bambwira ni tuzoyugara hose kandi abantu bose bazoriye benshi baranka yego baranka gusponsoriza hanyuma mu nyuma niyo bagarutse bavuga ati gabwa nitwa ari twatahuye ivyo kuravuga ivyo ari kumbe vyari ibi hanyuma turabana dukora ni ma evenement mwarabonye ko donc 2007 turakeye Crystal Event mwarabonye ko Happy People yarahagaritse avant ingorane za 2015 banda igarukanye mais malheureusement hacajamo nanzenye na covid mugurumva twaragiye turaca mu bintu vyiza bibi twace mu bintu byinshi kandi vyigisha mugabo uravye ingene iyo wavuye ubukira ubuzima bwo hanze n'ubuzima bwo ngaha mu Burundi birakunda ko umuntu ashobora gutera imbere ari mu Burundi cyane gose kubera ikindi kintu nyamukuru burya ugumana mu mutwe uvuga uti ndiko ndakorera iwacu yego ndiko ndakorera n'igihugu canje hamwe n'abana bawe naho ata Murundi azobigushimira canke ibiki ukabuzi uti anaje soit famille yanje canke abana banje plus tard niyo naho nzo tariho ndi bazora konta histoire bavuge bati ebana twebwe abavyeyi banje barakoreye inuze barakoreye igihugu burya ni ikintu gikomeye cyane gose kikonta cyane kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane ubu turi mu gihe hari aba diaspora bari baradukirana n'abandi bazora bakino kiganiro hari vyiza biri hanze byinshi kandi dukwiye kwigira ko mu Burundi hari ni vyiza biri mu Burundi abo hanze bagiye kuza tukabandanya tubisasagaza hari vyiza wabonye biri mu Burundi hanze bitabihari dukwiye gushaka nibaza yuko twoshimikira cyane gose kuri culture yacu nk'abana benshi ari umuco abantu benshi bavukiye hanze nibiki abavyeyi babashire muri ajya ama club nibiki hamwe aho baciye hose ajya ama spectacle abera ku mashure tuvuye no kuri ivyo onye turabona abantu benshi basiye bahingura ibintu byinshi cyane gose ngaha anye ndasaba bagenzi basiye bahingura ipiripiri akano gatoye ukibaza ukavuga uti ni giki nukora kugira ngo ushobore gushora hanze bizofashe n'igihugu cyanje ça fait partie y'ibintu usanga hanze baba bakeneye hariho amafriga hanye dufise hanze badafise kandi ushobora kuronka nuzenyo ababigura hariho abantu basenze bakora ibintu donc dollar ugasanga babitwaye hanze amatableau ugasanga bigiye hanze kandi barabidandaje ça veut dire ko muri iki gihugu turafise ibintu byinshi dushobora natwe gushora hanze iki naco nuko kujya turonka abagenda baronka amabourse kuja kwiga hanze abari kugira ngo ugende wige ivyo hanze ubizane kugira ngo bishobore guhindura igihugu mu gihugu cyawe bijya wagiye kwiga uze kubipratika ngaho iwacu nta muntu umwe adatinya guhomba hari abantu benshi avuga ati je ku buzima mbayeho hano ndi ndabona ngiye mu Burundi vyava bingora gusubira kwintegra vyava bingora sinzi ingene vyoriha sinzi ingene vyogira ku muntu aba hanze yifuza kugaruka kurangura imigambi cenda kuzi bimeze neza ariko ubu nawe bimeze neza cyane V8 V8 barafyina takeneye kumenya ku muntu yifuza kugaruka arangura imigambi yiwe mu Burundi azazanya amadolari cyangwa azana ubwo bumenyi akuye hanze yo kuri ikintu ushikiriza sio aba diaspora bazi ko benshi bakurikirana umukubito yego ntiduhendane n'ukuri nanje nabayibura atwa ndayiharuye ni 20 ans wicaye ngo urarindiriye ngo uzokwiza ngo 20000 30000 40000 50000 dollars kugira ngo uzotahe cyo cyanje ivyo bintu bizokugora bizogora cyane gose nico bituma ndavuga ni tangura n'akantu gatonya tanguza akantu gatonya sinzi ko mumaze kubona ngaha muri ville hari umuntu usanga yatanguje aka implement kamwe yego ugasanga mu nyuma yafata acakodesha ni ruhande afite vya implement binini ya imprima impapuro nk'igihumbi urumva ugasanga après
afise ahandi yugure ahandi niko bitangura nturindire ngo uraje ngo uje kugura ngo igisosiyete ca $500,000 ntibikunda aho onye ni hamwe uzoca usanga yose urayatakaje canke barayakuririye ko hanyuma uye muri depression peut-être iburayo warafashe agacredit k'inzu yawe wayipotese canke famille yawe nga yarafise inzu ugiye kuvyipoteka uca usanga ewe uca usara mutwe metangura buhoro cyangwa utangurishe nk'ukuguru kumwe gusa kwanza nawe wosubirayo ukaza urakurikirana business zawe uri kure naho bigoye kugira confiance abantu nga navyo ndabivuze vraiment udahari umenye yuko naho muvukana bana anakuchunaga ibintu udashobora kumva yego vraiment tukirigaho nyene babijya tapitiye tukirigaho nyene hari aba diaspora benshi bidoga bakavuga bati turonke amafaranga budufana ibintu ugasanga bayariye abandi nabo twizeye bakaduhemukira we navyo vyari none si ivyo nyene niko ndakubwira ndakeneye kumenya mu diaspora uyokora iki ndibuka kera umuntu ariko arambira ati none ubona gute ngufashe ngo nkarungika imodoka ngo urashaka kuyidandariza ngabe nimviriza ndabwiye je ndafise imodoka ndavyanze hari abantu usanga avuga ati jewe ndafise petit frère wanje ngira ndabimurungikire ngo azoyindandariza petit frère wawe nta modoka yari afise ubona ko azoyidandaza azopita nayo kwaza usangira napfuye uko ipfuye aca guhamagara ngo wewe imodoka ngo ikeneye amapiesa ya naye ya migambi kwidandaza ntayo yari afise umuhaye inzu sivyo yari ifite ingorane yo kuri Hawaii ubaza ko ijenzo yawe atari azoja kubabo wewe yubakishije wayekifye ibintu vyose donc biragoye cyane gose kugira confiance abantu bari ngaha ugerageza iyo business yawe uzuraza kwiraba kenshi umugambi nuko uzura shika mu gihugu kenshi uzuraza buhoro uzura abantu benshi baraba déçu kuvuga ngo narungisa amahera abanyubakira inzu usanga yanzuye nayo mafoto yo kora kurungikira kumbe sinzu yawe bro kandi ivyitwa ngo muravukana ngo rero ariko arabikurikirana fata izo vacances ufata izo 2 mois uze ufise amafaranga uyubakire wewe nyene ko burya ndafise mugenzi yigeze kumbwira ngo burya ngo ntihubaka abantu hubaka amahera zaniyo cash bakore kumurango no mwijoro urabe kutazova ngaha anyi muri izo 2 mois uhejeje cyangwa utaraheza subira inyuma ugenda urondera yandi umunsi waronse indi konje ingo yubakira ibijya byo kurungika amahera kuri kibana ari usanga yawe itarahera wa mutipa ariko kubakira yarahije kubaka guye yarimutse no kuyimuka ibihugu byinshi byateye imbere kubera abene gihugu baho bamwe bagiye hanze bariga abandi bazana amafaranga abandi baraza bariteza imbere ubu dufise abarundi bari kora benshi cyane mu bihugu bitandukanye hari abagiye kwiga bagiye kurondera ubuzima hari n'abandi bagiye kubaye bavuga ati twendi tuzogaruka ndakeneye kumenya birakunda ko Burundi bushobora kuba nk'ibindi bihugu mbere bikanabibasumbya ko nacacare ko dufise igihugu ciza cy'amata n'ubuki dufise igihugu ciza cyane gose cy'amata n'ubuki ikindi nacyo novuga nuko uravye ingorane nka twese ngene twagiye urana nkanje novuga ko nagiye 94 yego après ingorane za 93 turavye muri iyo periode ya crise hari abagiye turavye 2015 hari abagiye donc ico gihe cyose nimwe bavuga ngo tagapfuye ntagakira je pense donc urabona ko ico gihe hari abantu benshi bahunze n'ibiki byose donc diaspora yaciye yongerekana yego uno munsi nibo babana abantu ko murabona bariko baragaruka nibo babanyene muri ko barabona bariko baraza ko investisa mu Burundi tutangurire na kera no muri 72 cyangwa iryari ingorane zose zabaye ma 87 n'ibiki byose bajya benshi baragiye hanze baraca ubwenge baraca amafaranga bose nibo benshi batashe bariko baraza kubaka igihugu cacu urumva bijya ni vyiza cyane gose ubunye kera twari nk'umubirigi twara abantu bakiya cyane gose kera bingu usanga muziranye n'umuntu aba mu Kayanza ugasanga uramuzi ko ari umurundi mais ubunye turavye na Serbie nga dernièrement donc ubunye abarundi bari hanze ni benshi cyane gose abo onye rero faut kuba contact ko d'ici 5 ans 10 ans ndibaza yuko mwabonye na projet excellence ya presence yo gusanura nozenye gisagara bijya vyose ni twebwe turi ngaha nabo bose bari hanze bazobikora nibo bazoza kubaka nibo bazokurikiza ijya plan excellence yaduhaye vision 2060 cyane gose bisigura wewe uri hariya menye yuko igihugu cyagutumye kungura ubumenyi no kuzana cash
ukabona uko winjiriza ibindi bihugu amabanki yabo ni uko bijya byose bakarubaka bakavyukana amahera yawe aroke ushaka kubikora mu gihugu cyawe ntibaguhenda. Hari abarundi bamwe bashikari ugasanga bari bagira ko abarundi b'imirundi biri ugasanga biriga mu mapati bagomba kwifata nk'abazungu ugasanga nta kinavuga n'amahoro ibintu byose agomba kubivuga mu Gifaransa mu Congereza mu Kidagi mu Giki. Ivyo vyama vyabaye mbe bo wabwira iki acaje ko biba bikenewe ko tukunda igihugu ubwo umuntu ashitse hanze araguma nawe umutima wo gukunda igihugu aho onye ntacyo uzohindura nabo niko ndavuga bazoza kubaka igihugu ntibaze ngo nabo 100% bose bazogaruka natwe turamutse turonse 30 35 40% yo muri abo bagiye bose bakazogaruka kubaka igihugu kizoba gikize cyane gose sino ivyo byose uvuze yayiro umutwe amapati abatiga abagira ibiki nonga mu gihugu nyene hagati barahari tutarinze tuja hanze ako twabikora gute kugira bihinduke. Hari abana bari ngaho batavuga ikirundi bavuga Ifaransa Icongereza canke badashaka kuvuga ikirundi neza utarinze uja hanze ngaho birahari. Twakora iki kugira ngo igihugu cyacu tubanaye tugikunda twese nk'abarundi? N'umutima je pense que les parents barifisemo nuzenya uruhare barafisemo uruhare cyane gose kugira ngo donc abana bakunda igihugu kandi na programme nabonye za leta mbirimwo gukundisha cyane gose igihugu patriotisme donc nibaza yuko kandi biko birakogwa. 2018 tuzatubona DJ Paul aragarutse kandi ku yindi poem ariko dutegura ibitaramo bitandukanye twatubwiye cyo Iritina mu nyuma tubona twese Sadbi ugiye kumukorera featuring mu gihugu cya Tanzania hamwe na Medi. Ya projet naciza gute kemu waririmbyi nabo warufise intumbero yayo? Jewe hari ikintu nibagiye kugira kuva nkitaha avanye ko ntaha burya nayifise projet zitatu kugira boîte de nuit kugira studio d'enregistrement no kugira radio. Urabona ko bijya anye bijana n'ivyo ya studio y'umuziki. Nakubwiye ko namye nkorana n'aba musiciens nakubwiye ko namye nkunda umuziki donc kugira gukorana umuziki n'aba artiste nibaza ko biri muri iyo ntumbero nyene. Mu artiste benshi kuri kiyagiye gushima Sadbi kijya gihe navuganye nako ndorganize ijya concert yanze ya Medi yego nuko kumvo zitatuvuye ko nyene za politique zagiyemwo vyanse yuko Medi aza mais au départ na propose nuzenya Fizo ko abari baririmba muri ijya concert hanyuma ko mu bitakunze sinibuka ingorane yavuye cyangwa yarafise indi show cyane ntiyari kuba ari mu Burundi ibintu nk'ivyo cyanabwira Sadbi aremera cyanabwira ni Medi ko dufise concert mu Burundi nkaba ndiko shaka gupromotinga cyane n'u Burundi iyo ugize ikintu ukabona kiratanze amafru yayo ni ibintu vyiza cyane gose aba ari ibintu vyiza naho atavyemera ko yaje nabigize au moins abantu barayibonye ko twagikoze gikorwa ciza na Medi twayibonye la fois passée aratwenga cyane gose ati wowe urabireka gutyo bonye ati wowe ushaka gukorera igihugu cyawe wayikoranye umutima umwe sivyo birekere gutyo nyene kubiza ko indi poem idasanzwe biranavuga ko mu nyuma Sadbi byavuye bateranye ijya ndirimbo nyene yabateranye yambe gufasha birafise rimwe na rimwe inkurikizi usanga zitaba nziza kuri mwebwe cyangwa mwari muri business. No, urabona dufashe tukagenda akaba ari je nasavye Medi ko dukora umuziki nkaba namurihiye indege nkamurihira hotel n'ivyo gufungura vyose niki akaba ari je nabahamagaje donc yuko dukora uyo muziki umuziki wa Rwanda bari projet bari ko mwayumvira nozenya Sadbi ariko arerekana EP azosohora zamona umuziki urimo ndamwandikira cyambira ati ndacyafise na audio nganje cyanje cyambira ati Paulin wese nari kuri umuririmbyi je sinzi rero ko ba DJ Kale cyangwa ba David Guetta abandi bose arabaririmbyi eske bitegeza kuba uririmba kugira ngo ukore umuziki urumva mwaba niko bimeze Imana yatuvyaye turayideseva ariyo yaturemye ibaze nketse rero binadamu. DJ Paulin ntaranarambirwa na rimwe gufasha ubu uri gufasha umuririmbyi witwa Dramati twarabonye igitaramo kidasanzwe mu Bubiligi
réussite idasanzwe kuri hiti zibiri umupetero akoze amateka. Ni experience wakuye muri kiya giteramo. Wari witeze ko ibintu nkabijya biba cyangwa waratangaye abarundi tubakengurukiye? Sinatangaye cyane gose kuko nenda bizi igikorwa twakoze, mwarabonye ingwano yabaye ku ma réseaux sociaux, nkabanzi n'ingene twagiteguye, nkabanzi na public iri hanze y'Iburaya n'ibiki vyose, nenda biziko kizogenda neza. Wow. Yeah, Imana yarabigiyemo kandi biragenda neza, abari bagipinze, abari bagize ibiki ngo twavuze nabi ngo twagize ibiki, en tout cas objectif twebwe nitwayirekuye, twaguma ngiye objectif nyene kandi abantu baje kudushigikira ni benshi cyane gose kandi Imana ibahezagira. Maze gukora n'abartiste benshi, hari ikintu maze kubona ko Dramati atandukanye n'abandi baririmbyi maze gufasha cyangwa gukorana nabo? Numu petit je cyo ndamukundira, arumva je burya ndakunda gukorana n'umuntu anyumva, iyo ndagwaye conseil ukayitahura ukayumva, ndabwiye ni ejo hajyana baragukeneye saa 3 ukaba wagezeyo saa 3, nabikubwira ubwa kabiri nkakubwira ejo tuzoje muri studio, fumubwira uti ebana ntibishoboka cyangwa yapana kubinyemerera cyangwa uzimye telefone, urabana ntuzimye telefone, mbwira uti ibintu ntibishoboka, tukabimenya tukagira programme tuzi neza yuko ibintu tutazobikora ejo tuzobikora igihe ejo. Hari abantu benshi ngaba barakwemerera ikintu mukavugana kuduga ati ejo uzoduga kuri stage saa 2 ugasanga ngo n'abantu baraza, we muri contrat bakwandikiye saa 2 vuza saa 2 kuri gukorera amafaranga, abo bantu bandi urindire nabuza kuriha cyangwa arandi mahera baza kukongera. Urumva, donc ifutegeza kurikiza programme ugakurikiza ivyo ndakubwiye. Yeah. Tuma dushikira igiteramo na cyane ku munsi wa gatandatu bazaba ari igiteramo kidasanzwe, imyaka 10 Crystal Lounge ibayeho. Iyi myaka 10 imbere ko dushikira mu ntamba mwahuye nazo, nike kintu mwishimira? Mwana imyaka 10 yuko ko batanguye kujya ku ishure. Oya nuko objectif naje mfise gushika no munsi ikiri ya yindi nyene. Lo service naje nzanye iracyari ya yindi nyene. Kanatsinda hariho abakozi twatanguranye gushika no munsi tukiri kumwe. Benshi cyane umwe nka 70% abo twatanguranye turacyari kumwe gushika no munsi. Donc barabikurikije ivyo nababwiye, ubu baranakora atari hondi. Yego. Uravye kuva ku ba DJ, uravye ku ba serveur, ku ba barman, ku ba security, bose n'abantu twatanguranye. Icyo ni ikintu kinjyora cyane gose. Hanyuma turacyafise les clients fidèles twatanguranye muri iyo myaka 10. Wow. Hariho abo twasohoye bien sûr bagize mariage, hari abavyaye, hariho abitavye Imana, ibiki byose, donc twarakeye mu bintu byose hari abari bakiri bato, bakuze, hari abashaje avuga ati yana je ibi byarandengeye, mbwa bakazaraza kuturamutsa de temps en temps. Bijya ni ibintu binjyohera cyane gose, nubwo yuko je ntanga umunezero. Uraza umuntu abayire warakora yirukanga n'ibiki byose ukacugutira kangene nyo kamwe, ushoboye ukanyukura gatonya ukayikora kaca witahira muhira. Yeah. Nizihe namba nyuhura nazo? Namba nyinshi. Mwabo ubonye twarabitoreye umuti ko dufite ama groupe kera nuzo ikintu cya regidezo cyaradukoroga cyane gose. Cyaradukoroga cyane gose. Sino ibindi kutovuga ngo baragwana cyane ko si bwabo bari vuga ngo abantu babaje ngo kugwana canke aba icyo kiba cyamukuye muhira ngo aje kugwana. Twasoma ndafise n'abasekirite benshi baba yibonye baguterura gutya. Urafise akantu wisangije murambona publier wibutsa abantu bafise amadeni baze kuri. Kijya kintu jewe nambamboro ukibibuza kabisa. Abantu bafise amadete kabisa. Ideni muri P Club cyangwa muri Crystal. Abantu habiri muze muri. Tena abonye ngo twabigiza karanga mu Burundi vraiment. Barakorohereza. Nero by'ideni. Twabigize muco vraiment. Ndibuka negeze ogera Kigali cyambira ngo avant 2015 ngo nta deni ngo batanga mu Rwanda. Ngo kuva abarundi bazi. Ndasifata amadeni. Urumva iyo si image nziza na gatonya vraiment. Kandi umuntu abazi yuko umengo ni droit yiwe. Umengo ni droit yiwe kumuha ideni. Icyo kintu turakwiye kucikuramwo. Turafise ama moyen électronique menshi cyane gose no munsi yo gukoresha kugira ngo urihe. Bwo umuntu arahaguruka akagenda muri boîte azi ko tamera natanafise muri munze mu mufuko. Yeah. Azi yuko ngo hava agenda ngo bakamuha icyo kunya. Cyane byo no kuze kuvuga ngo nta mugabo adafata ideni. Oya ivyo onye sivyo. Ivyo ntibibaho. No.
ubuzi niyo muvuga uti ndayafise muri konte cyane yasize musi y'igitanda muhira cyangwa ari muri coffre muhira donc ejo nzocangira ejo nzocandiha sino kugenda uzi neza ko nejo atayabuze uronka ubwo n'ububwa kuri jewe bikomeza ku yindi point idasanzwe ku munsi wa gatandatu Zion Beach hazoca abaririmbyi bashika kuri 5 bahaturire DJ Paulin kuri platine aba MC babiri n'abandi ba DJs benshi cyane bipanze gute uzoza yitegurira aje kumplonja hano twazobiza biryoshe cyane vraiment lo 12 atari uhurije sinzi uzoburi n'ukuri uzoburi henyene simbona uzoburi peut-être uri muri mission ya ruguru naho nyene ukaburi Bugarama canke ngaha Igitega uzomanuke vraiment ari retour uzosubirayo mu gatondo nibashe mu gatondo atwabiza biryoshe ndavye ngene programme nayiteguye ingene aba artiste bari excité kuza perform uyo munsi ndavye ama message turiko turaronka y'abantu ingene babishuhiye ndavye aba artiste aba influenceurs aba journalistes abantu bose dusanzwe dukorana aba les miss aba mannequins donc abantu bari muri domaine presque zose bariko babishuye bariko baradufasha na promotion ndabona ko ari ibintu biza biryoshe cyane gose kwinjira nangahe natetse ko bamaze kutumenyereza ko show itangura 20h kwinjira ni 20h ku muryango ni 20000 na 50000 muri VIP aba artiste bagaca bibonera Tuno Kizigenza Tramati D1 December La Vache sabo bonyene bajya artiste bose bazoba bari baje bose barashobora umwe arafise droit yo kuja performa indirimbo imwe narabonye artiste benshi cyane narabonye n'umukomedi akomeye cyane Kiginga avuga ati nzoba mpari si bonyene ndabwiye ni ce jour là sinzi umuntu azoronka itiro umunsi ngira ngo azobagwaye amwana abanye ndamusabira ku Mana uyo munsi ntazogwara DJ Paulin tuba dusura basozera niki kintu cyagikino tuzova ngaso savuze kwatumira bose yiko ndabatumire mwese muzoze turyoherwe hamwe duhimbaze sabukuru ya lo Crystal imyaka 10 turyoherwe hamwe vraiment gwa rukundo mwanya munyereka kuva kera murunyereke tubandanye dukundana nkuko twamye imyaka 10 iraheze imyaka 10 kuri kiri ubona gute wifuza ko Crystal event muzamugeze Crystal Lounge P Club uyibona gute nibaza yuko nkuko maze kubona muri Crystal event cyangwa muri Crystal turafise hari ukuntu twamaze recruiter abandi bantu kugira ngo baze batange ibindi vyiyumviro kugira ngo ntitugume muri vya bindi nyene tugume duhindura ibe Crystal event ibe le Crystal yo marabonye imperuka no kuyihindura yose iba inshasha muri 10 ans inshallah ko tuvuge wacu tukaba tukiriho naho tuzaba tutakiriho abandi bazobandanye bameliora kujya nyene kujya twatanguye aho tugeze no munsi hanyuma ariko namvuga iminsi yose ni ejo yuko umuntu aza akambira ati Paul yashaka ndagure le Crystal abakozi banye dukoranye bazogende barondere mu banki bambwira ati ebana twebwe turashaka credit bace bazavuga ati bose twebwe dufise amahera nayo turashaka uruhuke uzobandanye wenyine nivyo vyonyohera uri yuko haza umuntu atari muri milieu atari muri métier azambwira ngo kwera afise amafaranga ngo arayimpaye ngo aramaye ngo jese ngubwira ngo ayingurire abaje vyonyohera ari nk'abakozi banje bavuga ati uno munsi turashaka kubandanya twarize twaramenye turazi ngene bikora aba client nitwe tuwakira turashaka uzobandanya uti bake credit collectif papa erega ni abandi baturushira nyene ya uravye mu bindi bihugu canke tubama dutwenga abazungu bajya les plus grands patrons mubona b'abanyamerika canke ibiki bose uzorabe bose basabanuze abasosiye ntabaramera yabo Uriko biza kwindi point idasanzwe Paul ndagushimire mu mwanya muto mufise mwemeye murabana natwe ndagushimiye cyane gose nizire ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba urasiko namanda kwitaba kwindi point reka nabashimire ndabashimire bose mwavyo muri murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mukabona turabarukundo kuri mukara juste gale kadru for more sake black machine black ndabwira ati map na yindi twese tuzogenda kuryoherwa kuri Zion Beach turiko turaryoherwa na cyane kuba dutunganirije umunezero nta butike rigurisha umunezero hako ndabwira nti muri Crystal event
baba utuzaniye turire Zan Beach. Bye bye, ciao, alla vista. Ulahushilo Merci. moshilo hushula none.